Kuko leta zunze ubumwe za Amerika zifise iperereza hose CIA. Igihugu kiba gishobora kwivyempirikamo kigasanga naco cikwegeye ibihano. Naho rero bivuga bituma ibihano bishobora kugira ingaruka mbere nyinshi zirengeye izo twe twahora twiba. Kuko leta zunze ubumwe za Amerika zifise iperereza hose CIA. Igihugu kiba gishobora kwivyempirikamo kigasanga naco cikwegeye ibihano. Naho rero bivuga bituma ibihano bishobora kugira ingaruka mbere nyinshi zirengeye izo twe twahora. Rero kubera ko madame wa President Donald Trump arimo arategura forum yo kuzogiraniranye n'inama n'abasanzwe babatambukanye bakuru b'ibihugu bafitaniye imigenderanire myiza n'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika doko bakorana mu buryo aba partenaire bari fiable. Umutambukanye wa Paul Kagame yari kuri liste y'abahamagarwa mugihe yaha ibihano bisohokeye baciba iryo ntambara nubwo Israel iri kiragwana na Iran. Ariko biraboneka ko mu mugongo wa Israel hari Amerika. Kandi hajya muri ku mugongo wa Iran hariho ibindi bihugu nk'Uburusiya n'Ubushinwa. Urumva rero Iran na Israel baba nk'ibikoresho zo kugira ngo bijya bifi binini bigwane. Rero no musi Amerika iragomba guhombya hasi hejuru Ubushinwa. Yaganawe TV. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye namwe mudukurikana murereye. Nabibutsa kari kuri Yaganawe TV kuri microphone Mr. Kido Trof nkuko mwamaze kunyumva muri ryajwi ryanje. Yes, kamanze ndabahe ikaze mwese mudukurikana mwebwe mwese bakunze ba Yaganawe TV muri mu mpande zine zigize isi. Na cyane ndavuga abo muri Afrika cyane ndazi no benshi cyane dukurikirana ariko ntibaze ko nabandi bo mu yandi makontinent ndabibagiye. Yes, imbere yacu kuri screen zanyu canke screen zacu dufise umuntu adasanzwe cyane umupatriote asanzwe akunda n'igihugu ciwe cy'u Burundi. Reka tumuhe ikaze yongere abaramutse abakunzi biwe aramutse abakunzi ba Yaganawe TV. Yes, anabidondora. Reka ndabaramutse nanje ariko wamaze kumvuga ariko reka nanje ngire ko barasanzwe banzi ni Diedone kaba nkoresha urubuga cyane yitwa Burundi etano. Rero nishimiye kwakirwa muri studio za Yaga nawe. Yego karibu cyane. Nongere mpikaza n'abagomba badukurikirane kuko ni nabantu bagaciro kuko badutega amatwi nkumbure tukababwira muri bi tukabaha ukuri kugira ngo ibinyoma canke ibindi bizunguruka kuri izi mbuga na cyane biza kubesha bigacurika ibiriko bibera muri Kongo canke ibiriko bibera mu Rwanda canke ibiriko bibera mu Burundi bakagomba kubicurika. Rero twe tuza kugira ngo tubicurure na cyane tutarandiriye. Reka cyo twururira ngaho nyene hari amakuru menshi amazigi ari karavugwa agoma kwize indwi ari karavugwa ku yugagwa ry'u Burundi nako kwigagwa ry'u Rwanda ku bihano byafatiwe igihugu cy'u Rwanda. Hakaba ariho n'abashefu mu gisirikare bavugwa ko nabo nyene ivyo bihano byo byarabakoze ko byo bimeze gute kuko haraho benshi ko bisigura ugutandukanye abantu benshi ntibararonka umuco wavyo nyawo byo bimeze gute. Igihugu cy'u Rwanda cakomeje kurenga ku masezerano casinye yo guhagarika intambara muri Kongo basinyiye Washington. Kubera kuyarenga ko rero niho haturutse ivyo bihano. Ivyo bihano bifatigwa igisirikare ca Kagame n'abandi bayobozi bacu bo hejuru. Rero ivyo rero ni ingaruka mbi ku gihugu, ni ingaruka mbi ku gisirikare cy'igihugu kuko nta gihugu kitabaho gifise igisirikare. Iyo igihugu kibayeho gifise igisirikare gifatiwe ibihano birangira habayeho ihirima ry'ubutegetsi. Ubwo kwa bino bihano byafatiwe u Rwanda nta bintu byabyishije inyuma. Ibintu bihari nuko cyo twomenya nuko icihishije inyuma hariho ingorane igihugu cy'u Rwanda kigiye kugira biturutse kw'ivyo bihano.
rero benshi ntibashobora kubimenya n'abandi nabo bakaca bagomba kuvyenterpreta nabi. Ubona ko n'abanyarwanda ubwabo bo baca bagomba kuvuga ko ataco bivuze. Ariko ubundi barinze bavuga ko bashatse kubiboroka bikanka, ariko bakaruhirwa kubifatirwa. Uca wumva neza yuko igisirikare gifatiwe ibihano kibuzwa kugurira ibigwanisho hanze. Babafatiye mufise mugumana ivyo nyene, nukuvuga ngo wewe nimba ufise donc nk'ubu igisirikare cy'u Rwanda kiba kigiye mu ntambara, byo kigora kuzoza kuronka ibigwanisho ku mwanya, kuko ibyo coronka cyo byose nibica mu binywabi, nibica mu mafraude. Rero fraude rimwe na rimwe zirafatwa, fraude rimwe na rimwe barazitangira. Nk'akarorero igihugu bibanyi nk'ibihugu nk'Ubuganda nka Kenya byoshobora gufasha u Rwanda mu kugura ibigwanisho, ariko bigiye kumenyekana kuko leta zunze ubumwe za Amerika zifise iperereza hose CIA. Igihugu kiba gishobora kwivyempirikamo kigasanga naco kikwegeye ibihano. Naho rero bivuga bituma ibihano bishobora kugira ingaruka mbere nyinshi zirengeye izo twe twahora twokwibaza. Ego u Rwanda rurafatiwe ibihano. Mbega muri ivyo bihano vyafatiwe u Rwanda byoba ariko bituruka kuki? Kuko nimba bafatiwe ibihano hari ico u Rwanda ruko rurazira. Nibiki ko bituma u Rwanda hari abantu benshi badatahura bafatiwe ibihano byoba ariko biva kuki? Source yavyo ni bimwe mpereyeko. Bwa mbere igihugu cy'u Rwanda gifise igisirikare citwara nk'inyeshamba, bitwara nk'abateroriste. Uretse ko ico gisirikare cyo gikoreshwa mu gucinyiza no mu guhohotera abanyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda, caragiye no muri Kongo cifatanya n'inyeshamba. Ayo makuru urayazi canke n'abandi batumviriza barabizi neza yuko u Rwanda rwiporokranye ko rukorana n'inyeshamba zigisibije mu gihugu ca Kongo. Rero bisigura ngo kuba bafatiwe ibihano nuko bari impliqué mu bwicanyi buriko buba muri Kongo, kandi igihugu cy'u Rwanda gisanzwe carasinya amasezerano yo guhagarika intambara hagati muri Kongo. Y'amasezerano yabera muri leta zunze ubumwe za Amerika itarike 4 z'ukwi12 mu mwaka uheze wa 2025. Kubera kurenga ry'amasezerano niho ariko haturuka rero ivyo bihano. Leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump niwe yabihagarikiye, kandi yongera ashirako n'ijambo ngo uzorenga kwibi bihano azohura n'ingorane. Rero uzorenga kwaya masezerano azohura n'ingorane. Rero igihugu cy'u Rwanda batanguye kugifatira rero bihano, ariko si doko ni intango y'ibihano. Ni intango kuko nibindi bishobora kuza. Yes, u Rwanda inyuma yuko rufatiwe ibihano hariho amajambo canke Kagame president w'u Rwanda ashikirije menga ariko agerageza kuvuguruza ivyo Amerika yavu canke gusuzugura Amerika ivyo yavuze. Wowe nka rupatriot bivuga ku iki? Ko baragasuzugura ko umukuru w'igihugu canke ni mico y'u Rwanda basanzwe bafise? Uretse ko mu Rwanda hakwiye umuco wo gusuzugurana, urabibona ingene bagomba gusuzugura ibihugu abo mu bihugu by'u Burundi nuko na Kongo, ivyo ntitwobihagararako. Ariko urinze ubona n'umukuru w'igihugu aba mu byo gusuzugurana, novuga ni kwa kundi bamenyereye yuko umengo bobo bama bari mukuri bagahishirwa imisi yose bahora bama bashiye bahishirirwa ibyaha bakora, ubwicanyi bagenda bakora mu buri Kongo, bakabona ko leta zunze ubumwe za Amerika ataco zahora zivuga. Ariko no musi amazi yara doko novuga ati doko na leta zunze ubumwe za Amerika zahavuye zibona yuko zigomba gufata Kongo nk'umupartenere direct. Rero bariko bashira ukuri ahabona. Rero Paul Kagame bwa mbere yabivuga yibaza ko Amerika itazomufatira ibihano. Byo kuvuga ngo ibihano ngo sanctions nyinyi ngo sanctions urabizi neza ko muri ukwibohora kwabaye mu mwaka uheze ni iryo jambo yarivuga. Ashiramo ngo ibintu byo gutukana ngo go to hell. Rero abanyamerika uno musi
bariko baramwereka rero yuko kuba yarabatutse byabashikiriye. Kandi ikindi naco, Paul Kagame niwe muntu ariko yigomba kwiyubaka no kwigira nkaho umengo niwe amperere w'akarere mu kurondera gushinga ikintu ciswe baba ngo empire hima, gufata u Rwanda agafata Kongo akazunguruka kaza mu Burundi, urumva akagira ikintu c'ubwami ciwe yibakiye. Ivyo bintu vyahora akibona ko mu nzira yiwe arimwo akabona yuko bishobora kuzohava bikunda, niho hajya yigira ikihangange, kabona ko ibihano ataco vyomugira. Ariko una munsi akibona ko ibihano bigomba bimufatirwe, yaragiye no gusaba imbabazi, yagiye guhishwa muri Amerika, aratanga amamiliyoni y'ibiturire ngo aronsa abasenateri bamushikira mu biro kwa Trump kugira ngo babiyihoze. Naho wabonye mu minsi heza zijya za kazinduzi z'ibinyamakuru byo mu Rwanda ngo Kagame yagiye kura mupira fara. None mu nyuma yaho niho abanya ko n'ibinyamakuru by'u Rwanda byaciye bitangura ngo Paul Kagame ngo ni umuntu w'igitangaza, ngo yaborotse ibihano, ngo yahagaritse ibihano byagomba bifatirwa u Rwanda. Ariko atani iminsi heze baca babibafatira, bisigura ngo kwari kwiyemera, kwari kwishongora, kandi ubundi nibwo busabe butigeze bushika mu biro kwa Trump. Hari amakuru ariko aracana cyane ko kuri forum y'abatambukanyi b'ibihugu, navuga ba first lady, aho umutambukanyi umukuru w'igihugu wa Kagame aserukira igihugu cy'u Rwanda ko atoba nawe yararonse ubwo butumire, yoba yarakumiriwe. Byo bimeze gute? Duha umuco kuri iyo nkuru. Ni hahandi bavuga ngo umwana w'imbeba azira urwanko rwa nyina. Ni kuvuga baheruka gufatirwa ibihano mu gihugu cy'u Rwanda, bafatiwe mu gisirikare ndetse no n'abarongozi b'igisirikare. Ariko burya igisirikare niwo mutima w'igihugu, kandi igisirikare umukomanda supreme ni Paul Kagame, kandi afitaniye liaison n'umugore wiwe. Rero kubera ko madame wa President Donald Trump arimo arategura forum yo kuzogiraniranye n'inama n'abasanzwe babatambukanye b'abakuru b'ibihugu bafitaniye imigenderanire myiza n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, doko bakorana mu buryo aba partenaire bari fiable. Umutambukanye wa Paul Kagame yari kuri liste y'abahamagarwa, mugihe ibihano bisohokeye baci bamukurako. Ngiyo rero yangaruka y'ibihano, kandi no kubwira yuko igihugu cy'u Rwanda bariko barabibona, bariko bitigiye gutangura kugaragara, bavyanka bavyemera bigiye gutangura kugaragara. Urumva ubwa mbere yarariko, ariko aho ibihano bisohokeye yavuye ko bisobanure ko ubu no kurenga mu Rwanda Kanyaru nta kurengana Kanyaru. Urumva ibihano babyasanzwe yarasanzwe no mu Burundi atabyikoza, none bicaye mubera he? Ni ngorane. Ni hatari. Urumva barimo bavuga ngo ibihano ngo nta ngorane, ngo ntaco vyobagira. Urinzi ubona batangura kuza babifatira n'umuntu mengo ntavyo yararimwo, ugasanga izo nama ntazishobora kuzita babivanye n'ivyo bihano. Ucumva neza ko ivyo bihano bifise uburemere, kandi biri niyo biriko birerekana, kandi bikomeye. Ubwo birashoboka ko n'abanyepolitike bamwe bari mu butegetsi bwa Kagame, donc abategetsi mu Rwanda bashobora kubuzwa bakimwa amaviza yo kuja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bajya mu bashikiranganje bashinga amateka, ugasanga ntibemerewe kujayo. None hano hataba hemerewe kujayo umukuru w'igihugu, aho bose bemerewe kujayo. Oya. Kandi ubu no munsi bihano kuba yarabifatiwe, bijya yahora agenda guhishwa ngo yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bishobora kugorana. Ashobora gutangura gutinya kujayo naho yahora agenda, naho atabihano vyiwe ku gatwe kiwe biramufata. Sara ko kudeta ishobora kumota umwanya n'umwanya. Umva Paul Kagame, urumva bajya nyene rega nk'ubigi abasirikare batangwa kujanda fikirite. Hari ama business yabo bajya abasirikare bari bafise hanze, ashobora gutangura gufatwa. Hari ubutunzi bwabo bwari mu mahanga buca bufatwa, y'imitungo yabo, hari amakonte yabo aca baboroke.
rero nabo bashobora kuvuga bati umuzehe urumva umuzehe nta mpamvu yo kubandanya dufatisha ibihano duhanwa kubera duhomba imitahe yacu. Hari amakuru menshi akavugwa yo muri Nyungwe n'igihuha numvise ahantu sindemeza neza ko cyo barico ko hoba hari ikintu cyo gitegurwa muri Nyungwe byo bimeze gute, hari cyo wowe umaze kubironkako? Bona makuru turiko turumva ariko tutaragira ivyemeza bikwiye, ariko urinze ubona igihugu gitangwe gufatirwa ibihano kubera amakosa, urinze ubona ubutegetsi bw'umuntu butangura gufatirwa ibihano bagatangura ku gisirikare ku mutima w'igihugu, uca wumva neza ko ico gihugu giriko gikora amakosa, donc novuga ko ari arenga imigabane, niko no bivuga arenga imbibe. Rero urumva neza ko uwo muntu abanyepolitike basanzwe bagorwanya ubutegetsi bw'iwiwe nabo baca boroganiza akantu maze imisi ubona abanyepolitike batandukanye bo mu Rwanda bakwira baca za Kongo bakakirwa mu bintu bitandukanye. Murumva neza yuko ngira na gasiripurize numva ko babikiye Paul Kagame. Hari n'amakuru nigeze kumva mu minsi yeze ko hariho n'abashitse muri Amerika baramutanga kujayo. Oya, Paul Kagame baramutangatanze kuko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho abagwanya ubutegetsi bwiwe bakiriwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bisigura ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho abandi ziriko ziracisha ku ruhande mu minsi izazoshigikira bagakora umuti. Ubwo President Paul Kagame icubahiro cyo bukiri he kweri? Umuntu menga ibara rigomba rigwa. Urumva icubahiro ciwe ko yashatse gushira mu kugomba gusesa amaraso gusesa amaraso y'abakongomani agasesa amaraso y'abanyarwanda, icubahiro ciwe wumva cobaho gute? Ba amaraso arahuma mon frère. Wiringoma arabahumiye bose. Oya, Wiringoma yobahumira gute kandi urya nawe ahubwo yahumiwe n'ivyo yakoze. Ko byinshi biko biva kwa n'urupfu rwa Wiringoma gukubitwa muri Kongo zinyeshamba zikiruka ni nyuma y'urupfu rwa Wiringoma. Oya, ahubwo reka twibaze yuko bo batanguye gusubiranamo canke reka dufate ahubwo canke ko ari ibyo bakoze bitanguye kubahinduka basi ingaruka. Yes, twibikomereze muri Kongo. Hari amakuru menshi akavuga ko hariho ihambwa ribi, mvuge ko ari ihambwa ribi rya Wiringoma ngo ntacyo bahero yigeze ahabwa nk'umusirikare koko. Ayo makuru wowe yafise, hari agatetesi kayo wowe ufiseko? Paul Kagame abamukoreye bose nta nimwe yigera baheza neza. Kandi urya ntiyari n'umusirikare, urya n'inyeshamba urya nta mu bisirikare, urya nta ntiyo harugwamo ko yanigeze kuba n'umusirikare, ntiyigeze aba n'umusirikare w'u Rwanda. nta n'inyeshamba, nta identite bafise. Rero kuba yahambwe nk'imbwa ivyo n'ukuri, donc novuga ati yaronse ni ingaruka z'ivyo yakoze. Ikindi naco Leta ya Kongo urya yoja kumuzura bamenya aho yahambwe, uyu munsi intambara yaheze boza kumuzura bakamwerekana bakavuga bati umva bakarondera ahantu babashira zijyanyeshamba zose bakazozirondera izazi bajya bose bumvise bagiye barapfa bari muri zijyanyeshamba. Leta ya Kongo ikazoberekana ivuga ati ngaba bamaze inganda z'abakongomani, ngaba abateroriste bishe inganda bamaze inganda z'abakongomani. Nico rero kugutinya ivyo nico gituma bamuhamvye kwihishwa kugira ngo n'ivyo bimenyetso byose ntibize bija habona, bazimanganya amatohoza, niko no bivuga. Yes. Hari intambara nyinshi ziko ziraca mu karere, novuga ko ni kwisi mw'ivyo bihugu vyo hakurya ya Afrika. Ndavuga ko hariho ko havugwa Iran, hakavugwa na Israel, ndetse n'ijambo Amerika rirazamwo. Hari benshi badatahura ino ntambara icikiravako, kuko abenshi nk'abarundi impamvu twagize ubwoba nuko dufise abana canke abavukanye canke abagenzi bari mu gihugu ca nuvuga ko ari igihugu canke mu gace ka Dubai.
ibikorwa byaretse ko bigenda neza ndetse n'abarundi bamwe bareko bafise ingendo bateguye baja muri Dubai zahagaze. Eske iyo ntambara yo bikiva kuki? Eske ivyo bihugu bitatu biriko bipfa iki? Mu bisanzwe izi ntambara ziri mu buryo bwo kugomba kunyinyurana hagati y'ibihugu bikomeye. Kandi izi ntambara ziriko ziraba zihagaze ku butunzi. Hari ibihugu birimo biragomba kimwe kigagomba guhomvya ikindi. Reka nabivuge mu buryo. Iyo ntambara nubwo Israel iri kiragwana na Iran, ariko biraboneka ko mu mugongo wa Israel hari Amerika. Kandi hajya muri ku mugongo wa Iran hariho ibindi bihugu nk'Uburusiya n'Ubushinwa. Urumva rero Iran na Israel baba nk'ibikoresho byo kugira ngo bijya bifi binini bigwane. Rero no munsi Amerika iragomba guhomvya hasi hejuru Ubushinwa. Amerika irashaka gusubiza ubutunzi donc gustopa umuvuduko w'ubukungu kwiterambere ry'Ubushinwa. Niho rero hariko haviza intambara kugira ngo bijya bitoro byose biva muri Iran vyerekeza mu Bushinwa, Amerika ibikupe haje habariye babo bituma babahereza ivyo. Ego nurubwo iyi ntambara izavize kwegera mu ntambara y'isi yose kumenga ko Amerika iravugwa mu izo ntambara ikongera ikaze gakivugwa ino muri Afrika aha muri Kongo ko ishobora kuriko irafasha Kongo. Ese ino ntambara izavize kugeza ku ntambara y'isi yose? Benshi bafise ubwoba tese na jewe ndashobora kuba novuga ati iyo biriko biratujana si heza kuko kuraraba Iran irikirasa mu bihugu 12 byose bikikuje Iran. None umunsi byatanguye gusubiza muri Iran navyo zosha bigenda gute? Umunsi bijya bihugu navyo zitanguye kurasa navyo bikarutumbereza muri Iran, numva ko intambara izoca yaguka. Kandi urabona Iran nayo isanga izirasamwa bijya bihugu kubera hasanzwe hari amabaze militaire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahagurukira baje gutera muri Iran. Rero mu ico gihe mu kano kanya sinokwemeza ko ari intambara ya gatatu y'isi, ariko nayo irashoboka mu gihe ibintu byose byobandanya byaguka. Hamwe byobandanya byaguka aho gutera ahubwo habaho kumvikana, biraboneka ko aho bitwerekeza atari heza. Yes, reka tugushimire rero Patriot. Reka nandi ndabashimire mwe mwashoboye kumpamagara tukaganira. Shimire n'abadukwirikiranye. Yes, nk'akajambo k'agasunika rugi wogenda utekereye abakunzi bawo ba Burundi etanu ndetse n'abakunzi bayaga nawe TV ko bari nk'akahe? Tugwanye ibinyoma kandi tureke gushira gusakaza natwe ibinyoma, dushira imbere ukuri. Hanyuma ikindi naco twige kuraba ibihe tugezemwo, tumenye ko isi iri kiraja mu yindi etape. Novuga yuko bisaba ko buri muntu wese sitwandiko ndaberera nk'abarundi bamenya aho bari hose gukora cyane kugira ngo iyi isi iri kiragenda izunguruka. Bamwe bagomba ubutunzi bw'ibihugu bw'ibindi bugomba gushira hasi ubundi butunzi bw'ibindi bihugu, kugira ngo natwe nk'abarundi tuzobe twarabimenye kare tugira tuze duduze ubutunzi bw'ibihugu bw'igihugu cacu. Yes, reka ndabashimire mwebwe mwese mwafasha kanya mwafasha gatebe kugudukurikirana kuri Yaga Nawe TV. Ndabibutsa ko yari Yaga Nawe TV. Commentaire ni kibanza twabasigiye kugira ngo mwebwe mwese mufise ico mubaza canke mwunganira mwandikemwo. Nimba ico mufise mubaza ro Burundi etanu turabahaye ikaze mwandike kugira ngo ejo aho bukera tumuhamagare aze abasigurire kuvyo mutatahuyeko. Ndabibutsa wowe utarafyonda gakengeri no mukanya kako gufyonda wongere upataje kino kiganiro ku bagenzi bawe bashoboka aho bari hose. Ndabibutsa ko ari Yaga Nawe TV kuri microphone ya Mr. Kid Truth. Bye bye.